bari bamwishe urw'abayobe bamubambye ku giti arapfa barahamba, ariko Mana Data yaramusubije muzima, azukana ubunenahazwa n'inganji, none avyagiye iburyo bwa se mu myaka n'imyaka. Aleluya. Ngiki gikorwa Mana Data yakoreye umwana wayo ikunda cyane. Ngico kandi gikorwa Mana Data akorera umwana wiwe wese akunda akamukundira, kuko ibyo Data yagiriye umwana wiwe Yezu Kristo ashaka kubigirira, kandi afite umugambi wo kubigirira umwana wiwe umwe wese muri twe na wewe, kandi abigira kuva uyu munsi. Mbere afite umugambi wo kubigirira ibihugu byose n'iki gihugu cyacu cy'u Burundi, kandi ni kuva uyu munsi. Nicyo gituma muri ubu butumwa bwo kumenyesha inkuru nziza twashimye gutora ijambo ry'ihangiro ngo dawe ntahengeshanya gukora, na jewe nyene mbandanya gukora. Nk'uko hari abakristu bamwe bakunda kwihebura, birashika ko abakristu bamwe bihebura, birashika ko abakristu bamwe biyumvira ko Imana atakiriko irakora, birashika mbere ko hari abakristu banayidogera, bitumwe n'uko babona amakuba barimwo, yaba yava ku ndwara, yaba yava ku bukene, yaba yava ku bumuga, yaba yava ku gutotezwa, yaba yava ku kurenganwa canke ku guhunga, bagatinda rero bakabona ko Imana umenga ntakikiriko irakora. None ubwo Imana iracyakora canke yaragiye mu kiruhuko? Mu 94 hari abantu bigeze kurira agatoyota bagiye imutumba, bari batumwe ko ngo baje kwiga ivyerekeye ingene bogarukira umutima w'ubukristo. Baciye Muramvya kwibariyeri, umusirikare arabahagarika ngo mugiye, ngo tugiye mutumba, ngo mugiye gukora iki? Ngo turamenyesha Imana, ngo tugiye kwiga ingene twogarukira umutima w'ubukristo. Ngo Imana yaragiye mu kiruhuko. Uyo rero ni umwe kandi yavyatuye arabivuga, ariko hari abatabivuga. None wowe uremera ko Imana iriko irakora? Uremera ko hariho ibikorwa byayo mu buzima bwawe no mu gihugu cyacu? Birahambaye cyane kwibaza icyo kibazo, kubera ko ibikorwa bya Sekibi biramamazwa gusumba ibikorwa by'Imana. Ibyo rero birashobora gutuma abantu bahuma amaso ntibabe bakibona ibikorwa by'Umukama. Indege imwe ikorose iravugwa gusumba indege igihumbi zashikanye abantu amahoro uyu munsi, kuko ibyo byitwa ibisanzwe. Umuntu umwe afashwe agafungwa biravugwa gusumba abantu 500 barekuwe kubw'ikigongwe uyu munsi, kuko ibyo bifatwa nk'ibisanzwe. Umuntu yafashwe asambana biravugwa cyane, mbere no mu binyamakuru bikajamwo gusumba inkumi n'imisore 2000 baraganye kugumana ubwere ntegerwa gushika bubake muri foye uyu munsi. Ugasanga kuri WhatsApp nta na kimwe batishije, ariko ubu umuntu yafashe asambana ugasanga biriko. Uyu mugani rero baca muri Afrika yo mu burengero niwo ngo un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Igiti kimwe kirundutse gisumvye urwamo ikibira kimera. None wowe ubwo urabona ibikorwa by'Umukama mu buzima bwawe, mu muryango wawe, mu gihugu cawe, urabibona? None ibyo bikorwa urabibona? Erega umunsi umwe yarabwiye abigishwa be ngo raramura amaso murabe ingene imirima yereye yimbura. Nabo bariko baramubwira ngo mwigisha ngwingurye, mwigisha ingurye. Banza muramura amaso murabe ingene imirima yereye yimbura. Aho rero abereka isinzi ry'Abanyasamariya bashwa batuwe na wa mugore w'Umunyasamariya kazi baje bamugana. Itegereze bobo barabindya gusa, mwigisha ingurye, kuko bashaka ase nabo batangure. Hari bavuye ku birondererwa byo kurya. Banza mwitegereze raramura amaso murabe ingene imirima yereye yimbura.
hariho abantu baguma baraba indya gusa zitahari nta kindi babona. Itegereze ibikorwa by'umukama. Nicyo gituma nashaka tuzirikane mu ngingo zine. Ingingo ya mbere, imvo n'imvano y'iryo jambo. Imvo n'imvano y'iryo jambo. Ubwa kabiri, mu buzima bwawe. Ubwa gatatu, mu miryango no mu gihugu. Ibyo bitatu twihweza kugira ngo tubone ibikorwa Imana iriko irakora, kuko ni byiza kwihweza ibikorwa by'umukama. Mugabo turashira ko n'ingingo ya gatanu y'ikibazo, weho. Ingingo ya mbere rero, imvo n'imvano y'iryo jambo. Iryo jambo ngo dawe ntahengeshanya gukora, na jewe nuko kuko mbandanya gukora. Yesu yaribwiye abayuda, abo bayuda bariko baramutonganya kuko yakijije ikimuga ku munsi w'isabato. Kukaba nkako kw'isabato abayuda nta kintu na kimwe bakora, birirwa barambije aho baba ku mbuga kugira ngo bakurikize itegeko rya Musa ryo kubahiriza isabato. Iryo tegeko naryo riri mu gitabo ca Musa bita igitabo c'amategeko, mu gifaransa Deuteronome, ikigabane ca 5 kuva ku 12 gushika ku 14. Amategeko canke isubiramo ry'amategeko ku bakoresha Bibiliya yanditse gutyo, ikigabane ca 5 kuva ku 12 gushika ku 14 handitse ngo wubahirize umunsi w'isabato kugira ngo uwutagatifuze nk'uko Umukama Imana yawe yabigutegetse. Uzokore iminsi 6 urangure imirimo yawe yose, ariko umunsi ugira indwi ni isabato y'Umukama Imana yawe. Ntihaze hagira igikorwa na kimwe ukora, yaba wewe, yaba umuhungu wawe, yaba umukobwa wawe, yaba umusuku wawe, yaba inshoreke yawe, yaba imfizi yawe, yaba indogobwe yawe, caba kimwe mu bitungwa byawe, yaba inyambukira uhaye indaro mu gisagara cawe. Ntihagire igikorwa na kimwe uzokora kugira ngo umusuku wawe n'inshoreke yawe baruhuke nkawe, kugira ngo umuboyi wawe n'umuyaya wawe baruhuke nkawe. Kubera ico abayahudi ku munsi w'isabato no guteka ntibateka, kuwa gatanu bateka ibikwiye bikaba arivyo barya. Abayuda rero ntibashaka ko hakorwa ikintu na kimwe. Ubugiye muri Israeli usanga abayuda b'ukuri n'amahoteli y'abayuda b'ukuri barabikurikiza, na asanseri zabo ku munsi w'isabato barafise akantu ka automatique bacazishiramo kugira ngo ntihagire urangura ibikorwa ku munsi w'isabato. Asanseri bose ntibazi ngaha asanseri. Abatazi asanseri ni ikintu winjiramwo kigaca ciyugara ugaca ufenyora akantu, hariho akantu c'ufyonda kigaca kikujana iyo kibwiye, kikumanukana kikudugana, ico kidakora no gucikama kadukudugana cyangwa kikamanukana. Ushaka etaje ya mbere, ya kabiri, ya gatatu, ya kane, ya gatanu, ya gatandatu, urafyonda kuri etaje wifuza. Hoteli y'abayahudi y'abayuda rero kw'isabato, kubera yuko kizira gufyonda wowe ukenuye ku munsi w'isabato, iyo asanseri igenda irahagarara hose. Umunsi umwe ndi ku iruhande yaho igisengero cyahora cyubatse, narafashe ifoto gutyo umupolisi acaramfata. Yaciye amfata ndamusaba ikigongo, ntabwo narinzi kuko nariko ndakenura mu gufyonda akantu k'ifoto isabato kandi kizira gukora isabato. Ako kantu nafyonze narenze isabato. Nuko abayahudi bameze, carazira gukora ikintu na kimwe kugira ngo bubahirize iryo tegeko, kuko ku bwabo nkaha Yezu yararenze isabato. Yarenze isabato kabiri. Ubwa mbere mu gukiza umuntu ku isabato agira ko amubwira ngo yikorere inderuzo yiwe. Yari yacumuye rero kuko yakoze, yongera agira umuntu gukora igikorwa, ariko kuba rugububa kuko intumbero y'isabato ngira sinzi ko mwumvirije neza. Imana yashaka iki nukubategeka isabato. Ntihaze hagira igikorwa na kimwe ukora, yaba wewe, yaba umuhungu wawe, yaba umukobwa wawe, yaba umusuku wawe, yaba inshoreke yawe, yaba imfizi yawe, yaba indogobwe yawe, caba kimwe mu bitungwa byawe, yaba inyambukira uhaye indaro mu bisagara byawe, kugira ngo umusuku wawe n'inshoreke yawe baruhuke nkawe.
urumva intumbero ni iyihe baruhuke. uko rero kubahiriza isabato biriyumvira kwari uguhuba, kuko intumbero y'isabato kwari ukugira ngo umusuku wawe n'inshoreke yawe baruhuke nkawe. intumbero rero y'isabato umukama yashatse ko abama ku bikorwa by'umuruho baruhuka, ko abarushe baruhuka. nicyo gituma Yesu akijije uburwaye mu kumuruhura ububabare n'umusonga ntiyaba arenze isabato, ahubwo yaba yikwirikije gusumba n'abandi. intumbero y'isabato ari uko umuntu aruhuka. uruhutse umusonga ntuba uruhutse, uruhutse indwara ntuba uruhutse. Yesu rero ntiyaba arenze iteko ry'isabato, ahubwo yaba aryubahirije gusumba n'abandi. mbere icyazanye Yesu ku isi nico, ni ukuruhura abarushe, ni ukuremurura abaremerewe, nk'uko nyine abivuga ngo nimuze mwebwe mwese murushe kandi muremerewe nzobaruhure. icyazanye Yesu ku isi ni uguhumura impumyi abahumye, ni ukubohora ababoshwe, ni ukurokora abaruhijwe, kugira ngo baruhuke ku mutima mbere no ku mubiri. ukubahiriza isabato rero kwa Yesu si ukurambya. musanga abayahudi baba bafite desheze, ibyo bita desheze longe, usanga yagaramye mu rugo. kuri Yesu wewe benase si uko ntibigaramira ngo baranze, ahubwo barakora bigakomera, kuko bobo ikiruhura Imana ni ukuruhura umuntu. Imana nayo irazi ko umuntu aruhurwa no gukira no kubohoka no guhumuka. Yesu rero mu kubwira abayuda ati dawe ntayengeshanya gukora na jewe nyene mbandanya nkora, ashatse kubamenyesha ko Imana Data yama ku kivi cyo gukiza abo bose baruhijwe ngo baruhuke. Yesu nawe nyene agakora nka se, nicyo cyamutumye mbere yigira umuntu akabana natwe, kugira ngo ibyo umuntu ashobora kubamwo byose abimutwarire cyangwa abimutwaze, mbere abimuruhure. nicyo cyatumye ababara agapfa ku musaraba, kugira ngo yikorere ububabare bwose bw'umuntu, mbere n'urupfu rwiwe agwinjiremwo, aruhongora amenyo, agwa ku bubasha bwabwo, arugire irembo ryo kwinjira mu bwami bw'ijuru. Aleluya. nicyo cyatumye ahambwa akamanuka no mu bapfuye, kugira ngo n'abapfuye nyene abashyikire, ababohore imigozi n'ingoyi z'urupfu. ni ukugira ngo umuntu wese aruhijwe aruhuke, kandi uyo muntu ni wewe, ni jewe. wewe rero urushe, wewe uremerewe, wewe uboshwe, wewe uzigirijwe, byumve neza, bimenye neza, sinzi mbeshere, Data ntahengeshanya gukora, na Yesu nyene aguma akora, kugira ngo wewe uruhuke, uhumuke, ubohoke, ugire ubuzima kandi uraranirwe. Aleluya. Nico Imana ibereye Imana. Nico Yesu yitiwe Yesu, ni ukuvuga Imana irakiza. nico Mana Data yarungitse umwana wayo w'ikinege, ngo wewe umenye ko Imana igukunda rubyeyi, ku buryo atakidakora, kugira ngo wewe ukire, uruhuke, ubohoke. Yesu Kristo nawe yaremeye kuba umuntu nkawe, aremera kubabara no kubambwa, kugira ngo akwereke ko atacatokora, kugira ngo wewe uruhuke, ukire, ubohoke. ntacyo Yesu agera umutwe, naho kuba ukubambwa, naho kuba ukubabara, naho kuba gukubitwa nk'inzoka, ntacyo umutwe kugira ngo umuntu akire, abohoke. Petero yarabyiboneye muri wa murima wa Getsemani, yasokoreye inkota agaca ugutwi umusuku w'umusazerdoti mukuru. mwarabyumvise uko byagenze. Yesu wenyine yaciye yibagira yiwe, atangura kurwanirira Markusi, kandi ari waje kumubohesha. kuko Yesu ntacyo adakora, kugira ngo umuntu akire, aruhuke, abohoke. Acatora mbere na kwa gutwika umusazerdoti mukuru, aradusubiza ko Markusi yari karababara, baguciye ugutwi kame murababara.
wewe ntabwo uzi ntibiragushikira kandi ntibikagushikira mugabo umuntu waciye gutwi arababara. Ngiyi imvo n'imvano y'iri jambo data ntahengeshanya gukora kugira ngo umuntu akire, aruhuke, abohoke, uwuhumye ahumuke, ntahengeshanya gukora. Yesu nawe nyene abandanya akora. Nibyo rero yabwiye Abayahudi bagira ngo yagukize umuntu. Nawe utegere, wowe uruhijwe, wowe ubabaye, wowe wigiriwe, wowe uboshwe, umenye ko data aguma akora. Bisigura yuko ushobora kuba uri felicita ukikeza ko byaba utaguma akora ibyo bintu naho bikoboshe utoriki. Niko data aguma akora kandi akaba ari mutananirwa utorikira. Ko Yesu aguma akora kandi akaba yitwa Manirashiza uzorikira. Nicyo gituma muri mwebwe n'uwo bayumvira ngo twembi ruhebwa. Uri ruhebwa kuri wowe nturuhebwa kuri data na Yesu. Data ntahengeshanya gukora, haba mu buzima bwawe, haba mu buzima bw'imiryango, haba mu buzima bw'ibihugu. Data ntahengeshanya gukora kandi igikorwa ciwe azogishitsa kuko intsinzi n'inganji niguyeho mu myaka yose. Ingingo ya kabiri, igikorwa cy'umukama mu buzima. Tuzumva dufatiye kuri ijambo abasomeri riri mu Injili ya Yohana ikigabane cya 5 kuva kuri 1 gushika kuri 18. Igikorwa cy'umukama mu buzima bwawe, mu buzima bwa zina muntu. Mbe mu buzima bw'umuntu Imana ikora iki? Mu buzima bwawe ikora iki? Hagasangwa Yerusalemu iruhande y'irembo ry'intama hari iriba ryitwa mu Gihebreyi Betata, rikagira ubwugamo butanu. Muri bwo hama haryamye isinzi ry'abarwaye, abantu b'impumyi, abacumbagira, abamugaye, barindiriye ko amazi abiragira. Hagasangwa aho hari umuntu yari amaze imyaka 38 ari kimuga. Yesu amubonye aho arambaraye, amenye kandi ko yari ameze atyo kuva kera, amubwira ati ushaka gukira? Nya kimuga kimwishyura kiti erega mukama, sindongo uwunterera mw'iriba iyo amazi abiragiye. Ndamuka ngiye ngasanga uwundi yantanze kumanukayo, nyijobekera ubusa. Icyo umuntu yokongerako, umuntu amanutse mu mazi agasanga undi yamutanze atari bugire, ibyo yijobekera ubusa akavayo ibihuzu aja kwanikira. Mugabo nako ntiyaja kwanikira ko arambaraye bwamwumira. Yesu acamubwira ati haguruka ufata inderuzo yawe ugendagenda. Ubwo nyene nyamuntu atarakira, afata inderuzo yiwe aragendagenda. Ngico igikorwa cy'umukama mu buzima bw'uyo muntu. Isinzi ry'abantu bari bafise ubuzima buzigirijwe, indwara n'ubumuga bw'ubwoko bwose, bama baryamye ngaho iruhande y'iryo riba. Igihe amazi abiragiye bagatanguranwa, byari bibaje cyane kubona iryo sinzi ry'abantu bama barambaraye ngaho batazi ryari ayo mazi azobiragira. Kuko bavuga ngo n'umumarayika amanuka akayabiragiza, agaca yamanukamwo akayabirisha ayo mazi agacabira, ngo umanutse y'ubwa mbere yatamba abandi bose niho yatakira. Niko babisigura abantu b'icyo gihe. Mugabo uwo mumarayika ntiyabaharandeze, ntiyabatelefona, baguma ngaho gusa barindiri. Umunsi ugahera, uwundi ugahera, indwi igahera, izindi zigahera, baguma barindiriye barambaraye aho gusa biteze. Mure biteze batangura kwidogera ngo umumarayika araharateze nyagu. Ubushitse y'ubwa mbere gusa niwe yashobora gukira. Abandi bose bajobera ubusa bagasubira inyuma bamaramara kandi bababaye, bakaja kurambarara hahandi. Bari barushe rero, birumvikana ko abo bantu bari barushe, ivyo bintu byabaruhisha. Ariko ntako bose bari barushe, nta ngere y'uwe yari amaranye ubwo bumuga imyaka 38, akagira ubwo bumuga, akagira no kutagira umuntu n'umwe. Abandi bose bari bafite ababagwaje, ariko uyu abibwiye Yesu ngo nta n'umwe mfite anterera mu mazi. Ngira ngo bari baragwaje babonye imyaka ibaye myinshi, barigira bati abandi bose ntibahera, urazoza witayo nawe. Ntibahera kuko indwara ziriyongera, baguma bongerekana, aguma ngaho. Yesu niwe atumbereye,
urashaka gukira. Yezu amubajije ibyo atamubwira ko bidashoboka kubera ingene ziwe bimeze. Yezu ati haguruka ufata inderuzo yawe ugendagenda. Ubwo nyene nyamuntu atarakira afata inderuzo yiwe aragendagenda. Ngiki gikorwa cy'umukama kandi n'agatangaza amaso yawe. Kuva uyo munsi ubuzima bw'uyo muntu bwaciye buhinduka ukundi, bwahura ari ubwo kurambarara, bijigwa no kwidoga, none ubu buhindutse ubwo guhagarara, ubwo kuninahaza no gukorera umukama yamukuye muri ako kaga yarimo, yamukuye kuri iryo riba ataco ryamumarira. Ubuzima bwiwe nuko umukama yabuhinduye. Umukinyi wa ninde ati uyo yoba ari wewe? None yoba ari jewe? Ego cyane ni wewe, ego cyane ni jewe. Twitegereze igikorwa cy'umukama mu buzima bwacu. None ubwo wewe uhora ufata akanya ukitegereza ibyo umukama yagukuyemo, ibyo wahoramo, cyane mbere n'ibyo wahoramo mu minsi yavuga. Hari nabo bahinduwe n'iyi kare miheruka. Wewe Yezu yaruhuye umuzigo w'inzigo wama wikoreye, yagira nawe abandi igikorwa cy'umukama, kuko hari abatabizi ko umukama abandanya gukora. Wewe Yezu yaremuruye inzigo bayagire. Bamwe bagira ngo umukama ntacakora cyangwa bari mu buruhuko, bayagira ingene yakuremuriye umuzigo wakuvunye ibitugu w'inzigo. Umbure wava muri ya ntara numvise bavuga ngo abagabo baho bose bagenda bararamye ngo inzigo yabo ntisese. Wewe Yezu yabohoye imigozi y'ubuhumbu, y'ububeshi, y'ubusuma, y'uburyarya, akakugira intungane n'imvuga kuri. Ubu urumva ingene umeze wewe Yezu yakubohoye. Mugabo yagira abandi igikorwa cy'umukama mu buzima bwawe, bamenye ko data abandanya gukora na Yezu nyine aguma akora. Nawe yakuye aho wahora wamurambaraye mu kabare nk'agatuku, ahabarizwa amariba ya Biyeri na Rugombo, ahabarizwa Rutuku na Ruyeyi, ahabarizwa umugorigori n'umutiburajipo. None usigaye widegembya imbere y'inzoga kubera wahuye na Yezu. Mbere uzibonye ubu ataco bikubwira, kandi kera warazibona ugacurabya indimi n'umutima ukakuvamo. Na wewe yagira abandi k'umukama aguma akora, kuko yakoze mu buzima bwawe. Wewe wahora uruhijwe n'ibiheko wamuhekereye ngo bigukingire naho shwi. None ubu wakiriye Yezu nk'inkingi n'inkinzo y'ubuzima bwawe, kugira ngo abe ari wakubera inkingi n'inkinzo, kandi wabyiboneye, wabonye igikorwa cy'umukama mu buzima bwawe, ingene Yezu agukingira, ingene Yezu akugwanira. Yagira abandi ko mana data adahengeshanya gukora, kandi na Yezu aguma akora kuko wabibonye. Wewe wahora wijiriwe uruhijwe n'umujenyene, kuko hariho abashikaho babona ko ari bonyene. None ubu usigaye wuzuye urweze, kuko wahuye na Yezu ukamwakira mu buzima bwawe, nawe akakubera byose. Yagira abandi na wewe ko data abandanya abadahengeshanya gukora, n'umwana wiwe Yezu aguma akora. Na wewe nyene wari uboshwe n'ubwoba, none ubu utakigira n'ubwoba bw'urupfu. Naho urupfu bokubwira ngo ruraho kw'irembo, ugira uti niruze, kuko Yezu yakubohoye ubwoba, akakubera inkingi n'inkinzo. Ushobora kuvuga uti ndi kumwe na Yezu ntacomba. Uhagarikiwe n'ingwe aravoma. Wewe Yezu yabohoye ubwoba bwose, mbere n'ubwoba bw'urupfu. Yagira abandi k'umukama aguma akora n'ubu. Na wewe nyine inambu yo gukundwa yari yarashegeshe, mbere kagutuma uba nk'usegerereza. Ushikaho uza gusegereza urukundo mu nzira zose, ugasanga waraguye no mu byo utoguyemo, ugasanga waricaye no mu kaga. None ubu wahuye na Yezu akakumara inambe yo gukundwa no gukunda, ugasigara uri cyayaye. N'abakenya urukundo bose babwira uti nimuze jewe ndarubahe ndarufise. Na wewe nyene
yagira abandi ko data adahengeshanya gukora kandi na Yezu aguma akora. Mbega novuga ibindi biki, ndondagura ibindi biki? Wewe Yezu yahaye ibibondo, wewe Yezu yahaye akazi wahora mu kazi k'ubushomeri, wewe Yezu yahaye inzu wahora ubundabunda, wewe Yezu yahaye imodoka wahora ugenda na Ronode gusa, wewe yahaye visa bari barakubwiye ngo ntuzopfa uyironse, wewe yahaye umugenzi nyawe wahorana bakagenzanyo, wewe yahaye umufiyanse bari barakubwiye ngo uzopfa uko. Na wewe yagira abandi ko data adahengeshanya gukora kandi n'ubaguma akora, kuko ico wamusavye yarakumviye, waramutakambiye baraguha, kuko umwizeye arakwereka mbere uribonera wewe nyene kw'ivyo waronse wabihawe n'ukuboko kwiwe gushobora byose. Hamwe ushobora kuvuga uti ibi n'ukuboko k'umukama twabikoze. Yezu ati dawe ntahengeshanya gukora, wewe warabibonye, bwira abandi ubayagire ko mu buzima bwawe wiboneye ko data adahengeshanya gukora, ko n'umwana wewe Yezu Kristo abandanya akora. Muvukanye rero ntiwemere ko sekibi iguhuma amaso ngo ikwereke ko atacu kironka, atacu gikiza, utagikira, ko ubuzima bwawe bwatabagaye kabaye. Ntiwemere ko sekibi aguhuma amaso, ntiwemere ko sekibi akwongorera ngo Imana ntirikirakora cyangwa ngo ntacishoboye. Haba namba ibikorwa by'umukama mu buzima bwawe birarengeye na kure ibya sekibi. Nuko gusa igiti kirundutse gisumvye urwamo ikibira kimera, ariko itegereze ubone utangarira ibikorwa by'umukama mu buzima bwawe, mu muryango wawe, mu gihugu cawe, uko ibikorwa by'umukama nagatangaza. Tubanze mbere dushishemwo iyo Mana turinde ibikorwa byayo. Iyo haba hariho umwanya ari guhamagara abakeyi mwakavuga ati je umukama yankoreye ibiri, nandi yankoreye ibiri, nandi yanyeretse gutya, nandi yanyeretse gutya, mugabo naho atamwanyire wo kuyivuga, ugenda urayibwira bamujyanye. Cyane cyane abiyumvira ko Imana itazikora, cyane cyane abiyumvira ko Imana yagiye mu kiruhuko, cyane cyane abiyumvira ko Imana yarengewe, cyane cyane abo sekibi yahumye amaso babona ibibi gusa batabona ibyiza. Ubibabwire babyumve babimenye. Haleluya. Nariko ndamanuka muri Gitega ndashika ahantu ndabwira abo twari kumwe, ndabereka ahantu aha hantu niho Yezu yangirije ubwoba bw'urupfu. Iminsi yose ndahashitse ndabyiruka aha hantu Yezu yarahangirije ubwoba bw'urupfu. Yabigenjeje gute? Shetani yaragize umugambi wo kunkura ku isi, mugabo Yezu yarabona ko ibyo ashaka ko nkora bitararangira, kuko Shetani ntawigotora. Ugotora no gutanga akazi. Kubera rero ko uwanshize ku isi ntari bwaheze ibyo yantumye, imodoka iragira amatono igenda iravunagura ibiti by'ikawa, ngenda nanjye ndaharura 1, 2, 3, 4, 5, ndavuga namanimbwa cyane ni harehare kweli. Ndarindira kihagarara 5, 6, 7, hanyuma ntangura kwiyumvira ingene nza gupfa, ntirema iraza kunshibura ikiramvyonyora. Reka rero numvise nguye hasi nje ndarikanura kugira ngo yigira ingwe ko nje nirasa ndayitepe. Iguye hasi ndaba iduze mu mirizi, iguye hasi nkanura iduze mu mirizi, irashika ahantu rero ndagwa hasi ndakanura, mbona amapine hejuru yanje iranguye kugomba kwirasa, haza force iramcyondera hasi, ni force nashaka kubabwira biranga ko mbahonye. Imodoka ikinca hejuru ikingwa iruhande. Aho hantu byagenze gute? Yari isano ku mufuri rero umuryango ucuriyugurura, wiguruye jewe ndakoroka, mu muryango ndakoroka, nayikiza nja hejuru, nkaraba amapine ndayibonera hejuru yanje ikingwa iruhande. Mugabo iyo ico kintu camfondeye hasi nubaza ko mukama nagomba nje nirasa twari byaduhurirana, nca ndahaguruka mvume inkungugu asa naho nakunguka.
aho hantu niho umukama yangirije ubwoba bw'urupfu ko nacengera nti kuva uyu munsi ndabibonye sinshobora gupfa umukama atarekuye. Umunsi azorekura rero azobona ko ari byo byiza kandi hazoba hageze ko ngodoka nze guhendaga ibyo nakoze. Aleluya. Umwe wese muri mwebwe jewe umukama kugira nkize ubwoba bw'urupfu yaciye kuri akida, wewe nawe arafite ivyashaka uritegereza neza urabe. Umwe wese umukama arazi ingene ameze, arazi n'icyo akeneye, arakora mu buzima bwawe ku buryo agukiza, akubohora ibyo byose byo kuboha bikakuzingamika, kugira ngo ubuzima bwawe ubuzima bw'uwidegembya ushobore kumukorera atabifashi kandi atana kimwe kiguhagarika. Ngiki igikorwa cy'umukama mu buzima bw'umuntu. Ingingo ya gatatu rero, mu miryango no mu gihugu. Mu miryango no mu gihugu turi mu bihe imiryango n'ibihugu bihungabanywa na byinshi kandi mu buryo bwinshi. Ibyo bigatuma ingo zisambuka, ibihugu nabyo biba mu mudugararo. Birashika mbere ko abantu biyumvira yuko atana akamaro ko kubaka, ubu hariho imisore n'inkumi bagira ngo nta n'akamaro ko gushinga urugo ko ziguma zisambuka. Ibyo ntibiri tumaze kubyumva. Hari n'abibaza ko ibihugu atamuti, ibihugu bitereza kwama mu ngwano nta muti. Sivyo. Tubanze turabe igikorwa cy'umukama. Umukama ntayengeshanya gukora mu miryango. Twitegereza ingene umukama ariko arakora mu miryango, kubera yuko tuguma twumviriza ibiti birunduka, ikibira kimera ntitwibuka kukiraba. Ariko nimwitegeze namwe mu miryango yacu. Ubu mu madiyoseze yose Eklezia Gatolika hariho ibiro by'amadiyoseze bishinzwe ingo n'imiryango, bigizwe n'abasaserdoti n'abarayike babinonosoye neza kandi bafatanya mu buryo buteye igomwe, ugasanga ingo n'imiryango birigishwa bikanagurwa ku buryo butangaje. Kandi ivyamwa by'ubwo butumwa biramaze kugaragara, biramaze kwibonekeza, ku buryo mbere n'abashaka gusambura ingo usanga babura naho baca. Ngiki igikorwa cy'umukama. Ico gikorwa cy'umukama gayemwe itegereze mu kibone kandi n'agatangaza mu maso yacu. Ubu dongeye kandi ubu ugendeye ingo usanga henshi barateguye ikibanza c'Imana mu nzu yabo, aho bama bahurira bagasengera Imana nk'umuryango. Hariho mbere abagukiwe bagize icumba cose bakagihebera Imana, kikitwa icumba c'umukama, bakahita ngo ni kwa Yesu. N'umushitsi ashitse imbere gutangura kumuha inyobwa babanza kumujana aho nyene kugira ngo bamushikane kwa nyene urugo, kuko se rugo na ina rugo bamubereye abatumwa muri urwo rugo rwiwe. Ngiki igikorwa c'umukama kandi n'agatangaza mu miryango yacu. Bene aho mbere iyo haramutse haza Bikira Mariya agendera ingo usanga aragahore. Ubu turavye ingene abantu bitwararika gufashanya gukora imanza, tukaraba ingene habaye ingorane naho usanga bagira inama y'umuryango, mbere n'amasentare ubu ibyo umugabo n'umugore batakibyakira, habaye inama y'umuryango. Ibyo ni bishasha ni mugengo byamyeho, ibyo ntibyamyeho, ibyo ni ibintu bishasha kandi biraboneka ko Imana irimwo muri ibyo bintu. Ukuboko k'umukama kuri muri byo. Kubona ingene abantu bitwararika gufashanya mu manza, kubona ingene abantu mbere n'udafite umwanya akaza agafuma yifotoza gusa. Turavye ingene abantu bitwaririka kwiga ibibazo by'ingo n'imiryango, ntibigere sindabibazwa bagakorana. Ico ni igikorwa cy'umukama kandi n'agatangaza amaso yacu. Turavye ingene kera ukwebera Imana byari iby'imisore n'inkumi gusa, ariko ubu urugo rushobora kwihebera Imana nk'urugo bimwe by'ukuri. Ico ni igikorwa cy'umukama kandi n'agatangaza amaso. Hariho abatari babizi kumbura urugo rushobora kwihebera Imana. Umugabo n'umugore bakihebera Imana kandi badatandukanye, kandi babandanya kurangura ibyagezwe, bakihebera Imana. Ico ni igikorwa cy'umukama kandi n'agatangaza amaso yacu. Ubu hariho imiryango mbere mishasha ifite ubutumwa bwo gusabira no kwigisha no gukomeza ingo n'imiryango. Murazi Chemeneuf, murazi Communauté de l'Emmanuel, Communauté du Chemeneuf, Communauté de l'Emmanuel, Communauté Focolare, murazi iyo imiryango n'iyindi miryango yose niwe ndadondagura nka Beatitude n'iyindi. Kandi
ibyiza iyo miryango ikora n'agahore n'igikorwa cy'umukama kandi n'agatangaza mu maso yayo. Mu miryango na twebwe nyene hano muri Foyer de Charité twohejwe na Mutima Mweranda turamaze gutangura ico bita retraite de couple, amapfungo y'abubakanye. Haje umwe je tumusubiza inyuma impaka bazanane kugira ngo baze ari urugo bakamara indwi bari mu kamenya bake ka Yezu bamwumviriza bamutura ibyabo n'ababo bagasangira igisabisho mbere bagafata n'umwanya ari babiri gusa bakajyana imbere y'umukama mw'ijoro mukamenya bake bakayaga n'umukama bakamubwira iriri ku mutima bakaboneraho mbere no gutorera umuti ibyari byarazitanye iwabo. Ico ni igikorwa cy'umukama. Mbere twaratanguje ngaha no muri Foyer de Charité na effusion y'abubakanye. Haje umwe dushaka umusubiza inyuma genduza n'uwo mubakanye. Umugabo n'umugore bakamara igihe baronka inyigisho zategekanijwe hanyuma Mutima Mweranda akabanagura nk'urugo bakuzuzwa Mutima Mweranda nk'abubakanye. Ibyo bakora byose kuva icyo gihe bagasigara babikora muri mutima. Twaratanguje mbere n'icyo twita kande famille kubera umuhari w'ababrebi de Jésus. Abana n'ababyeyi bakaza bakamara iminsi 4 hano bari kumwe bateranira iruhande ya Yezu. Ababyeyi n'abana bakiri bato bato b'abana nyene ikiri isi nziza bageze kubivugamwo imbuto nziza. Hanyuma n'abandi bagatinda bakaza bagateranira impande ya Yezu bakamuyagira bakongera bakaganira hagati yabo bagatunganya n'ibitari bimeze neza mu muryango bagataha ari umuryango mushasha. Ico ari igikorwa cy'umukama kandi n'agatangaza mu maso yayo. Ubu mbere muramaze kwimenyera na Saint Valentin yahora ari umunsi wo gusambura imigenzo myiza, isigaye ari umunsi wo kubaka imiryango n'imigenderanire myiza hagati y'abakiri bato n'abubakanye. Ubu bisigaye uko bimeze. Mbere n'abahora batungishwa n'abacitse utuzeze n'utugugu ubu barugaye baronderera ahandi. Ico ni igikorwa cy'umukama kandi n'agatangaza amaso yacu mu miryango yacu no mu ngo zacu. Yezu rero yavuze ngo dawe ntayengeshanya gukora na jewe nyene nguma nkora ibyo mu ngo zacu mu miryango yacu. Yezu na se bari ku kivi. Naho igiti gihenutse kirundutse gizumvye urwamo ikibira kimera, ico kibira kizokwama gisumba ico giti kimwe carundutse. Abagize ingo n'imiryango rero yamaze guha ikibanza Yezu baramaze kwibonera ivyamwa vy'ingene abahaye ikibanza Yezu abasanganiye Yezu bamera, ingene ubuzima bwabo babushasha. Baramaze kwibonera igikorwa cy'umukama, ingene umukama abandanya gukora, ingene n'umwana wiwe Yezu Kristo aguma akora mu buzima bwabo mu miryango yabo. Muti mu gihugu naho no mu gihugu cyacu kimwe n'ibindi bihugu Shetani ikitambaye ngo isibanganye itume abantu bose bihebura. Ikora kugira ngo igihugu cy'umukama kiyegukire icigarurire. Niko ibya Shetani biravugwa rwose mbere gusumba n'ivy'Imana, ariko ibikomeye kandi birama bikorwa n'umukama mu gihugu cyacu. Ibyinshi ntitubibona ntitunabimenya kuko Yezu ari we segaba w'igihugu cyacu n'ibihugu byose abicisha mu nzira tutazi tutaniyumvira, akabikoresha mbere n'abo twebwe nyene tutaca n'ikanda nk'uko yakoze mu gihugu c'Isirayeli agaca ku mwami w'umupagani bita Siro kugira ngo igihugu ciwe agishikana hashaka. Umukama niwe nyene iki gihugu Yezu Kristo. Kw'igihugu ari rwiwe rero yoreka gukora gute? Hari umugabo areka gukora mu rugo rwiwe. Muri iki gihugu c'umukama data ntayengeshanya gukora na Yezu nyene aguma akora. Ugurura amaso ntiwemere ko Sekibi agutera uruhumyi ngo ubone ibibi gusa. Kubera iki Shetani ko tubona ibibi gusa? Kuko umuntu aguma abona ibibi gusa atashirwa n'ibintu bibiri. Ubwa mbere arihebura, amaze kwihebura akayinga. Shetani rero iyo umuntu ayinze iranezerwa. Iyo umuntu aguma abona ibibi gusa
iyo umuntu aguma araba ibibi gusa aratinda agafatwa n'agasibe akihebura hanyuma akayinga, atayinze naho acafata inzira y'ikibi n'ubwicanyi. Aho rero shetani nizigomba ishaka ko abantu bihebura bayinge cyangwa bafata inzira z'ubwicanyi, ariko Yezu na se bari ku kivi no muri iki gihugu cacu, kandi ikivi cabo bazogishitsa. Izuka rya Yezu Kristo niryo karanga n'akamarampaka kuko Imana ariyo nyene intsinzi. Ibintu bimwe bimwe biriko biratunganywa n'ibihugu, haba mu ndinganizo, haba mu migenderanire, haba mu byo guhanahana amakuru, haba mu byo kwiyunga mu mashyirahamwe nk'aya ya CPGL, OBK, COMESA, East African Community n'ibindi, ibyo byose harimo ukuboko k'umukama. Ibyo murabyumva neza, harimo ukuboko k'umukama waganze ibihugu ibihe n'imyaka, washaka ko ibihugu byose bigira umuryango umwe, umuryango w'umukama. Nicyo gituma ubu aho tugeze usanga ata gihugu gishobora kuba kikigira surivu, ibindi bihugu birashobora kugifatira ingingo. None ibyo ni bibi gahemba. Erega ibihugu ni nk'abantu, ibihugu ni nk'abantu. Umuntu arashobora kugira urugo, mugabo ntashobora kuvuga ngo aha mu rugo rwanjye nzovuga icyo nshatse, nkora icyo nshatse. Murabyumva? Abandi baramubwira ati oya, ni mu rugo rwawe ntawe uruguteye, mugabo uri umuntu mu bantu, utegerezwa kwigenza nk'umuntu. Niyo abatameze nk'umugabo araho babwiye ati urazi ko dushaka kugucira umukeke, bamwe mwawuncira mweshyikiraho barashabura mwumve navuga urazi ko dushaka kugukura mu bagabo, urabona naraye noza nuzura mu bagore. Umuntu wese arafite urugo rwiwe, kandi mu rugo rwiwe ntawuza kuhategeka. Mugabo iyo atanguye gukora ibintu by'ububisha bitesha ubuntu n'iteka abandi bantu barahaguruka ati uriko uradutesha iteka n'ubuntu, ibyo kandi bakamufatira ingingo, kandi bamufatiye ingingo yaratinda akabona, kuko burya nta muntu n'umwe yikwira. Nicyo gituma ibi bintu mubona biriko biraba mu bihugu, ibihugu byiyunga bigira amashyirahamwe, bigira imiryango n'iki, muri ibyo byose burya harimo ukuboko k'umukama afise umugambi w'uko abantu bose n'ibihugu byose bacika umuryango w'Imana. Umukama arazi ingene azobikoresha. Ibi bintu byose bariko baragira bya mondialisation iriko biraza, simvuze ko byose ari byiza, murabyumva? Ntagira uca bihezagira ngo yo ngo reka tubyinjiremo. Rero ibyo navuze harimo ibintu bibi Satani cishamwe, murabyumva? Mugabo harimo ukuboko k'umukama, kandi umukama ashaka guca kuri twebwe turabigarukako kugira ngo ibyo ariko arategura we nyene, kugira umunsi azohindukira mu bunahazi ashobore gushika kuca ashaka. Umukama ashaka ko tumufasha, turabigarukako. Mugabo muri ibyo bintu byose ariko biraba harimo ukuboko k'umukama, murabyumva? Mugabo ibyo Imana izana, Satani iminsi yose igomba kubikoresha kugira ngo bibe ibyayo. None ibyo n'isi n'ibyaremwe n'Imana, Satani ntiyaje kubyigarurira ngo bibe ibyayo. Igiti Imana yaremye, icyo Satani yaciyeko ngo yinjirize ikibi mu muntu. Umubiri wawe ni uw'Imana cyangwa n'uwa Satani? Ni uw'Imana cyangwa n'uwa Satani? None Satani nishobora kuwukoresha, nishobora no kuwiganzira, nishobora no kuwubamo, nishobora kuwubamo umubiri wawe. Mugabo umubiri wawe ni uw'Imana, ariko Satani ashobora kuwigarurira kugira ngo bibemo. N'ibihugu nuko, iki gihugu cy'u Burundi ni icy'umukama, iki gihugu ni icy'umukama. Satani mu bisanzwe nta kibanza yoharonka abarundi batayugururiye. Nicyo gituma abana b'Imana bategerezwa gukora kugira ngo Satani itabwe hanze, nk'uko Yesu yavuze ngo ubu rero waharagandiye icyo agira ngo atabwe hanze. Satani tuza kumita hanze, kandi ibyo turabishobora, turabishika. None rero mubitegere neza, ubukuru bwose mu bihugu no ku isi ni ubwa Yezu Kristo yapfuye akazuka, none abyagiye iburyo bwa se, kandi nka se abandanya gukora, kandi igikorwa kibazo gishitsa, kuko ubukuru ubu ni nahazwa inganji n'iteka n'ibyiwo mu myaka yose. Ugurura rero amaso witegereze ukanurubone, hariho igikorwa c'umukama muri iki gihugu, hariho ibikorwa umukama ariko arakora muri iki gihugu.
ntiwumvirize gusa urwamo rw'ibiti birunduka, itegereze n'ikibira kiriko kiramera, witegereze amaboko abadugije amaboko baninahaza Imana, wumvirize amashemezo y'abirirwa baraninahaza Umukama. None ugira ngo abatuka Imana baranganya ubwinshi n'abaninahaza Imana? Abatuka Imana bo ni ingufu zo barazinganya, ukomejwe na mutima atangana n'ukomejwe na sekibi. Uwuzuye mushobora byose, uwuzuye sekiyonganya ukomeze gute n'uwuzuye mushobora byose? Igikorwa c'Umukama kiriko kiraranguka muri iki gihugu, mu buzima bwawe, mu ngo zacu, mu miryango yacu, mu rundi bwacu hari igikorwa c'Umukama. Mugabo ni kugurura amaso tukakibona, murabyumva? Ni kugurura amaso tukakibona, icyiza kibaye tukibone, tugishimira Imana, tukiyininaharize. Nitwame tuza kuganyira Imana guza ngo wewe Mukama dutabare, yewe Mukama dutabare, yewe Mukama dutabare. Nawe abaza none ibyo ndiko ndakora murabibona? Itegereze murabe ingene imirima yereye yimbura. Kirazira ko ikibi kimwe kiduhuma amaso, kirazira ko inkozi y'ikibi imwe iduhuma amaso. Hariho isinzi ry'intungane, murabyumva? Umucamanza umwe aciye urubanza rwa ngondagonde, ntakatwibagiza abacamanza b'intungane benshi bemera no kwanka kubera kwanka guhemukira ubutungane n'Imana yaburemye. Haleluya, Imana nibahezagiye. Ingingo ya kane, none weho Yesu aguma akora, mugabo ntakora wenyene, yashimye gukorana n'abantu. Turafise rero natwe uruhara kugira ngo igikorwa ciwe kiserure kandi kinyaruke, kuko Umukama nitwe tumutevya, igikorwa ciwe nitwe tugitevya. Kubera abampemuke ndamuke, kubera abagitwe gisumba ikibondo, kubera babondo risumba ikibondo, kubera hagupfa wohemuka. Nabo nibo batuma igikorwa c'Umukama giteba. Twebwe dukurikira uwigize umuntu, akemera ubukene, akemera umuruho, akemera gukubitwa, akemera kubambwa, akemera gupfa, kugira ngo ukuri kugaragare, ineza itsinde nabi, ubuzima butsinde urupfu. Uwo niwe dukurikira. Nico gituma none wewe uri gukora iki? Uri gukora iki kugira ngo igikorwa c'Umukama ciserure mu buzima bwawe? Uri gukora iki mu rugo rwawe? Uri gukora iki mu gihugu cacu? Uri gukora iki? Hariho ico Yesu yasavye uyu muntu yakijije, ngo yaje amusanga mu gisengero, ntakirambaraye hahandi yamusanze mu gisengero. Nguyo uwo Yesu yaruhuye arabohora, ntakirambaraye hahandi, yavuye ku mariba ari mu gisengero. Yesu amusabye iki? Genda ntubugicumura woye gushirwa n'akabi karuta. Genda ntubugicumura woye gushirwa n'akabi karuta. Ngiki Yesu amusabye. Ico Yesu amusabye ndakibonamwe ibintu bitatu c'urugamba uyu muntu Yesu amusabye kurwana mu buzima bwiwe, mu muryango wiwe no mu gihugu ciwe. Yesu amusabye ubwa mbere kurwana urugamba rw'ukwanya ikibi n'igicumuro. None weho kugira ngo igikorwa c'Umukama ciserure mu buzima bwawe, mu rugo rwawe no mu gihugu cacu, nuko umuntu yazikenyeye kugira ngo ikibi n'igicumuro ntisigere byinjira iwawe, ntibisazigwe indava mu buzima bwawe, ntibisazigwe indava mu rugo rwawe, ntibisazigwe indava mu kazi kawe, aho uba, aho ugendera, aho ukora. Ikibi n'igicumuro ntibishigere bisazigwe indava, canke ngo ucike mbunde bahite. Combera cumvise. Ica kabiri, muri genda ntubugicumura hariko ico Yesu amutumiriye kubyerekeye ubuzima buzirana n'ikibi n'igicumuro. Amutumiriye gukenyera urugamba rw'urukundo n'ikigongwe, kuko ugomba kugwanya ikibi n'igicumuro akomeza urukundo n'ikigongwe, kuko urukundo ruratsinda ikibi, ikigongwe kigatsinda ubuhemu. Umuntu yamana urukundo n'ikigongwe, ashyira imbere urukundo n'ikigongwe, niwe nyene ugutsinda ikibi, niwe nyene ugutsinda igicumuro, kuko yamana n'Imana. Uguma mu rukundo aguma mu Mana, na Imana ikamugumamwo. Uwo ni wakomeye, uwo ni watsinda. Ubwa gatatu, muri genda ntubugicumura
ntegera ko uyu muntu Yezu amutumiriye urugamba rwo kurwanya ikinyoma n'akarenganyo mu gihugu abamwo, kuko ibihugu bisibanganywa imbere ya byose n'ikinyoma n'akarenganyo. Ikinyoma mu gihugu, akarenganyo mu gihugu, ni ukuvuga ukubura ubutungane, nibyo bisibye ibihugu gusumba ibindi byose. None weho aho uba, aho ukora, urugamba rwo kurwanya ikinyoma n'akarenganyo rugezehe? Kuko hariho abantu baguma bidoga ngo Imana yaduhebye, ngo Imana yatwibagiye, ngo mbega yemwe Imana ntiyotugarukira, ngo mbega yemwe Imana ntiyogarukira iki gihugu. Umugabo wagira ngo Imana igarukira igihugu niwe akomeza ikibi, niwe igicumura kinwa nk'amazi, niwe agendana inzigo n'urwanko, mbere akagenda araramye ngo ntiyiseseke, niwe usanga akomeza ikinyoma n'akarenganyo ahaba. Atari wabigize naho abandi babigize akinumira ngo nta guhanwa ku rurimi ikirenge kitabuze, cyangwa ngo nta kwiteranya, cyangwa ngo nta kwitera imanza, cyangwa ngo ibyo biragoye ngo abandi bazobikora. Mugabo akaba ari we avuga ngo Imana yatwibagiye. Ubu rero ntihagire uzosubira gukura ururimi mu kanwa yidogera ibyo mu gihugu atari ku rugamba rwo kurwanira ukuri n'ubutungane. Wewe utari kurwanira ukuri n'ubutungane, numa umugenda ahantu uyingireho, mugabo ntute kwitoga uvuga abandi igihugu cyabaye nabi utari ku rugamba rw'ukuri n'ubutungane. Genda ntubugicumura woye gushyirwa n'akabi karuta, akabi kongerezwa muri iki gihugu n'abacumura n'inkozi z'ikibi n'ababeshi n'abarenganya n'abanyamanyanga n'abagendana urwanko n'inzigo. Akabi karuta kongerezwa n'ibyo, kugira ngo ntidushyirwe n'akabi karuta mu buzima, mu ngo, mu miryango no mu gihugu. Nuko tuzikenyera kugira ngo turwanye ikibi n'igicumuro mu buzima bwacu n'iwacu, kugira ngo dukomeze urukundo n'ikigongwe mu buzima bwacu n'iwacu, kugira ngo turwanye ikinyoma, akarenganye n'uburyarya mu buzima bwacu n'iwacu. Aho rero igikorwa cy'umukama kizotera imbere, kuko ni twebwe turiko turagitevya. Imana irashaka gukora kandi bitangaza, mbere hamwe twoyikundira tugahaguruka tugafata urugamba, ubu nyene mwobona byiserura. None ko turi ba nta ntege byogenda gute? Uhagarikiwe n'ingwara avoma. Kristo yarapfuye arazuka, iyindwi no kugira ngo uhure n'uwapfuye akazuka, kandi murahura, kandi n'uyu munsi ingufu buze zimusabe, ubwoba ufise bumuture, igicumuro ufise kimwegurire, mbere n'inzigo yoba ikiriyo uyimuhereze. Musabe yinjiri wawe, umutumire uti nuze Mukama winjiri wanje, ungure mw'ibyo byose bitebye igikorwa cyawe muri jewe, mu banje no mu gihugu canje. Ubinkuremwo, kuko niwaba intungane nanjye nkaba intungane, n'uwaba iruhande akaba intungane, n'urya ari iruhande akaba intungane, twese tukaba intungane. None uburyarya buzoshingira, uzohabwa irembo nande, indyarya zizoshingwa nande, inkozi z'ikibi zizoshingirwa ikibaba nande. Igikorwa cy'umukama gica ciserura, kandi nk'uko Isaya abivuga ngo tegura inzira y'umukama, muringanize inzira yiwe, imifurege ifurigwe, imanga zirifurigwe, imisozi iringanizwe, ihanamye bayicubye, muharura inzira y'umukama. Niho rero ubu ni n'ahazwa bw'umukama buzokwiserura, kandi nta n'umwe azosigara atabubonye. Urakaza Mukama Yesu.